twahuye muri kaminuza y'igisirikare tuje kugira ngo twiginane twongere twugurure umwaka w'ishure dutanguze noneho n'ivyigwa twongera dusozera iyindwi yahariye ubumenyi inkino n'imico kama muri iki kigo tugiriyeho kandi twakiriye n'indahiro badushikirije icese mw'ibanga ry'intwazangabo y'umugwi wa 50 wejeje kuronka impapuro z'umutsindo ndetse twamaze no kwemerera kwinjira kw'imikangara mishasha y'umugwi wa 55 mu rwego rwa gisirikare. Turashimiye rero mwebwe mwese mwitavye ibi bikorwa, dushimira uwo wese yagize ico akora kugira ngo tube turi muri ibi birori bibereye ijisho kandi vy'ingirakamaro ku gihugu cacu. Turashimiye kandi n'iyi mikangara yahisemwo igikorwa kitoroshe, igikorwa cyo kwitangira igihugu kurusha abandi. Turakeje cyane abinjiye bashasha n'abahejeje gushikiriza indahiro binjiye icese mu rwego rw'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Turahimbagwa no kubona urwaruka rwacu ruguma ruhurumbira igisata cyo kwivuna basi no gukingira amahoro n'umutekano w'igihugu. Iki ni ikimenyetso kitabesha cerekana ko urwaruka rwacu rukunda igihugu gushika naho rwumva ko rushobora no kucihebera. Ivyo twebwe tubibona kuko twumvise ko n'abatashikiriwe bitabanejereje na gato, ariko tukaba nabo nyene twashaka kubaremesha kuko nabo batakiriwe bo kwizera ko ikitariwe cokeje gishobora kuribwa gitetse, kuko murundi wese yamagavye agabiye gukingira igihugu nka kurya vyari biri kuva kera na rindi. Kera umugabo wese yabazi yuko ari intwaramuheto, yabazi ko ari ingabo y'igihugu. Mwanyakubahwa mwese batumire bahire, umunsi nk'ubu uduha akaryo ko kurimbura intambwe yatewe mu gutunganya ibikorwa vyari ku rutonde rw'ivyatekanwa kurangurwa. Intambwe iri shure rigezeko, imigambi yaranguwe, ingorane zagiye ziritambika mu nzira zikabuza gushika ku mahangiro ishure ryari ryiyemeje, ingene ingorane zatorewe umuti cari ziriko zarondererwa inyishu mu ntumbero yo gutuma rigumana iteka ryo kuba iyo ry'ubumenyi mu vyigwa vya gisirikare n'ivy'ubuhinga n'akarangamutima hamwe n'imigambi yakazoza vyipfuza gushikako. Ni vyiza ko ku mwaka umuntu abona bishasha. Mbere igihe nariko ninjira ngaha nabonye umugambi uri harya hirya, ubwo nyene naciye mvuga nti hariho bishasha vyerekana ko turiko turatera intambwe. None ndabakeje ko mutaguma muri hahandi nk'akabande. Nta nkeka yuko intambwe yatewe nubwo ingorane zitabura, ariko umuntu wishaka yama yipfuza gutera intambwe kuruta akihatira kujana n'ibihe kandi agahimbarwa n'ibikorwa biranguwe neza. Ico twebwe tubasaba no kuzana irindi buye kugira ngo mubandanye mwubaka mwisunze ibihe tugezemwo, kugira ngo iri shure ribe koko icirore gishobora kwirabibwamwo n'ibindi bihugu vyaba ivyo hafi yacu canke vya kure. Iri shure turipfuza neza ko ryoguma
arakarorero mu mashuri ya gisirikare ari muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'inyigisho, gutyo ryame rihurumbirwa n'amakungu. Mwebwe Mikangara murangije amashuri no munsi, ubwa mbere tubaje kubakeza ku rugero mugezeko. Tubipfurije kubandanya mutera imbere mu bumenyi kuko umuntu ntaheza kwiga. Uno munsi murinjiye ku rundi rugero rw'ubuzima aho mugiye gushira mu ngiro ivyo mwize mu kubaka igihugu cacu. None rero turabahaye ikaze mu bikorwa kuko ntimuje kwicara. Namwe bashasha mwinjiye turabipfurije ibihe vyiza n'urugendo rwiza mutanguye muri kaminuza. Muze mwige muzirikana ko ubumenyi bwiza bujana n'inyifato ibereye, umuntu w'ubuntu, umuntu akunda ibikorwa no kwitangira igihugu. Tubasaba kuba akarorero keza mu rundi rwaruka ruri inyuma yanyu, cyane cyane muri discipline ariyo yamye iranga intwaramiheto z'igihugu cacu, izibe uruhererekane uko imyaka izoza irakurikirana. Muri iyi ndwi yari yahariwe ubumenyi, inkino n'imico kama, yaduhaye akaryo ko kwerekana ko iterambere ridashingiye ku bumenyi bwo mu ishure gusa, ariko kandi ko rishingiye ku gutsimbataza impano, kubungabunga amagara meza biciye mu nkino no gukingira akaranga kacu biciye mu mico kama. Gashasha mwaronkeye muri iyi ndwi, tubipfurije ko babera impamba izobashikana mu bigero bikwiye. Nagomba asubire kwibutsa yuko ingabo z'i Burundi zamye ari nserukarukambye kuva kera na rindi, ntizigeze zigwana igihinagongo kuva muri kahise k'igihugu cacu. Uru Burundi bwacu ubusomborokeje ingabo yamye yibonerako, mbere ababibonye abamaze guhura nazo barabizi. Nagira ndamenyeshe yuko abarundi bose bakenguruka bagashimira ingabo z'u Burundi. Mwariteye iteka kuko mwarerekanye yuko mufise ishaka ryo gukingira igihugu kandi mufise n'ishaka ryo kutagwanira mu magi, muzi gukingira igihugu kitarategwa. None rero ku izina ry'abene gihugu nagira nshimire ingabo z'u Burundi kuko zama ziriko ziraha iteka igihugu. Ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara mu makungu. Ingabo z'u Burundi ntizivuna umwasi gusa, ziratabara ubuzima bw'abene gihugu mu bikorwa by'ubuntu ndetse no gufasha n'abene gihugu basubiranyemwo gusubiza hamwe. Ingabo z'u Burundi ivyo zikora sakubu gusa, nivyo zose kuva kera na rindi. Ngira ngo turasoma mu kahise ka Burundi, nubwo abadagi bahavuye bashinga intwaro ya gikoroni mu Burundi, abarundi ntibigeze batega umutwe nk'umumobwa. Baragwanya ingwano idasanzwe imyaka hafi indwi, barerekana ubutwari n'ubuhizi mu guhangana n'inkoho z'abadagi. Murazi yuko no kugira ngo badutware barinze kugira ibiganiro, arivyo vyashitse ku masezerano ya Kiganda. Umwami aguma ari umwami w'u Burundi, abadagi nabo batwara ibijanye n'intwaro. Birakenewe ko abakiri bato n'abandi kumbure batazi amateka y'abami n'ingabo zabo bagira ubutwari budasanzwe, tuza turabayagira ku vyaranze basokuru. Nk'umwami Mutaga Senyamwiza n'ingabo ziwe zitwa Ibenga Ntarindwa, yarateye keshi igihugu kibanyi ca mu buraruko
ubutwari bw'abatezi b'umwami Ntare Rugamba Rudatsindwa yaguye igihugu mu ngwano yagwanye impande zose. Hariho ubutwari n'ubuhizi bw'abadasigana b'umwami Mwezi Gisabo mu gusubiza inyuma Rumariza no kugwanya abakoroni n'abadagi. Ndetse mu ngabo z'u Burundi niho hatanguye kwibonekeza intwari ya mbere yiguze umwami, intwari Bihome, aho yabonye yuko hako umwami agandagurwa ari we yopfa bwa mbere, aremera arigura igihugu, arigura n'umwami. Birakenewe rero ko turamenya ayo mateka, kuko murumva yuko abakera badusigira iragi rikomeye ryo kudatsindwa. Ivyo navyo bikatubera akarorero. Ubutwari bwabo butwigisha ko igihugu gikomera kikaba igihangange iyo abana baco bagikunda bakagikorera kandi bakemera ko citangira. Nta nkeka rero ko n'abandi babibona ko ingabo z'u Burundi zagumanye ubwo butwari, kuko niyo zija gufasha kugarukana amahoro ziratuza umwasi yananiye ibindi bihugu, zigahasiga izina ryiza kubera imigenzo myiza iziranga no kwitanga zitiziganya mu bikorwa zijejwe. Gushika uno munsi ingabo z'u Burundi zirubashwe aho zirangura ibikorwa hose, aho benshi bavuga bati hajya atari ingabo z'u Burundi nta wundi yohashobora. Muribuka ko mu minsi iheze igikorwa cacu muri Somalia cari caheze, ariko kubera ubutwari batuzi ko vyabaye ngombwa ko amakungu adusaba ko twobandanya dufasha muri ico gikorwa gisaba ubutwari no kwitanga bidasanzwe. Eka no mu bindi bihugu ingabo zacu zagiye gufashamwo nka Central Africa canke aho hakurya Kongo bari kugura ingabo zacu. Ingabo zacu rero abazibonye barazizi. Nico gituma imikangara mwese muri ngaha ubu nakanya ko kubibutsa ko muza ku bushake bwanyu, muza muje kuba intwari z'igihugu. Urinze uza rero muri kaminuza kugira ngo witegurire kuba intwazangabo, bisaba kwitegurira iryo banga ku mutima ubwa mbere no mu kwerekana ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa, kugira ngo bizofashe kurongora abandi no gufata ingingo igihe kigeze, kuko intwazangabo bama bayifata gufata ingingo, ico twita decision rapide. Nico gituma intwazangabo yama yarikanuye iminsi yose ikabizi ibishobora gushika n'ingene ashobora kuvyifatamwo. Mu vyirwa muroswa birabungura ubumenyi butandukanye, mukaronkera ingeso nziza, urukundo hagati y'abasangiye urugendo, umutima wo gukunda igihugu n'ibindi. Ivyo nivyo bizobafasha gushikana ikivi mwiyemeje. Icivugo ciza cuno mwaka mwahisemwo kivuga kiti iskam, ihangiro ryo kuramura intwazangabo mu ntwaramiheto zifise ubushobozi n'ubumenyi vyo gukingira igihugu. Iki civugo ku bwanje numva cikwije, kuko intwazangabo nizo zifata iya mbere mu kugwanira igihugu, kanatsinda n'abakurambere barayamaze bati ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Kwiga muri kaminuza no kwimenyereza kuba nk'intare, ikimenyetso twasigiwe n'umwami wa mbere w'u Burundi, kuba intare. Intare y'ingabo ntija guhiga, ikingira akarere n'umuryango. Nico gituma kuza ngaha utabuje kurondera ikizogutunga mu buzima, ubuje kwimenyereza kwihebera abandi, ugatanga ikizimvye kuri wewe ari bwo buzima. Aha rero ntimwaje kuba bacangero. Bacangera ikibaranga no kugira yegere ngo ahembwe menshi. Intambwe ni serugo.
igira amahoro ibonye abana bose batekanye. Niyo nyina w'abana avuye guhiga, intare iguma icungera ko atafyisi zihunahuna ngo zegere aho abana bariko barafungurira. Nico gituma ingabo z'igihugu zikingira n'itunga ry'igihugu ngo ntihagire uwuva hanze aza kurisahura. Intare ntigira amahamne n'udukoko duto duto, ahubwo ibona ko ari yifisi nyinshi y'ibibazo byose by'ibikoko byo mu ishamba. Nico gituma idahugumbwa. Intare si umwami wo mu ishamba kubera ubunini ifise. Ahandi hoho inzovu n'imisumbarembo nivyo vyari kwiganza. Si kandi umwami kubera inkomezi nyinshi ifise. Ahandi hoho imbogo no kwiganza ishamba. Intare ni umwami kubera inyifato yayo, irumva ko ari inyishu muri vyose. Mubitegere neza, intare ntiri umwami w'ishamba kubera ubunini canke kubera ubukomezi, ni kubera inyifato yayo. Intare kandi ntirya icitihigiye kandi ntirya ivyaraye. Nico gituma yama inonokewe kuko irironderera bishasha. Mwebwe rero intwazangabo z'u Burundi n'abakuru b'intare, ni mwebwe muri ba serugo. Inyifato yanyu niyo ibaha icubahiro. Ntimuze buvuge rero ngo nuko ngo mufise ngo agahugu gatoyi ngo muce mwibaza yuko mudakomeye. Igikomeye ni inyifato. Aha rero mwaje kwimenyereza kuba intare ngabo, kuko kuba intare abarundi nivyo bose mwibere. Abakenyezi muriko muratera iteka igihugu mu kuba ingabo z'igihugu, bakabona yuko mu Burundi atanumwe asigaye inyuma. Kugira rero mushike kuri iryo hangiro, mutegerezwa kuba mwararonkejwe inyigisho zihagije kugira muzobe mushobore namwe kwigisha abo muzoba murongoye. Ingorane mufise muri kaminuza twazumvise kandi twazifashe nka nkama. Mubimenye yuko atangorana atagikorwa. Ubonye ingorane mudujejwe uburosa aho uhera mu gukora. Umugabo atazi guhangana n'ingorane nta mugabo barimwo, kandi ngo umugabo nuburinda akaje. Numvirije ibibazo mwahuye navyo muri uwo mwaka, kandi no mu gihanganye numvise ari bikeyi cyane, nibaza yuko muzohava mugira ibikorwa bike. Rondera izindi ngorane mugume musuzuma muzibone kugira ibikorwa bibe vyinshi. Murabizi mu gisoda iyo mwumvise umwasi muca muvuga ngo ikiraka kirabonetse. Tubonye rero ibibazo ikiraka kiba kibonetse, tugume rero turondera cyane cyane ahari ibibazo kugira tubitorere umuti abene gihugu banezerwe. Nivyo murakene agacumu k'ubumwe, kuko na za ntare nababwira kugira zishobore zikorera hamwe. Muze murabe intare zigendera mu mugwi, zigakorera hamwe, zikarinda igihugu. Murumva yuko namwebwe mukeneye agacumu k'ubumwe karaba cyane cyane n'abandi barundi. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu natewe iteka ryo kurongora. Ntaco izo nzego zitazokora ngo igisirikare cyose harimwo n'iyi kaminuza y'intwazangabo mu ntwaramiheto iskamu kugira ngo cyame gitera imbere. Turafise kumuzirikanye yuko ibi bihe tugezemwo igisirikare kigera mu bihe nyene tugezemwo. Kera ni haba twakoresha umuheto tukaduga kuraka, ubu mu bihe tugezemwo harageze ko tugira igisoda kigezweho nyene. Nico gituma mu myitwarariko ndetse dukoranye namwe bw'intwazangabo, dukoranye n'abasirikare bose, twafashe ingingo yuko dukorera hamwe turondere uburyo, kuko twasanze mu Burundi buhari. Ejo rero aho bukera ndabashira ku kivi
twarabonye itunga ry'Uburundi aho riri, twarabonye yuko ahanini rishingiye ku itunga kama Imana yaduhaye. None rero tumaze iminsi tubijenama n'umukuru w'urwego wo kwivuna basi, ndetse narabonye ko mwamaze gutangura iki gisata cy'ubutare, naho nabanje gushira imbere urwaruka. Igisirikare cy'u Burundi shaka ko arico gifata iya mbere gushikaho kizovuga kiti twebwe rero twatumye Burundi kibe igihugu giteye imbere. Ibikoresho tuzokoresha tuzobikura mu byo twirondereye. None rero muve hasi, kuko abari baranyegeje iryo tunga kama narumvise ko batagwe gusharika, kuko erega ingabo mwaramaze gutangura kwimenyereza muri uwo mugambi. Rero uyu munsi utubere uwo kuzirikana ko igihugu cyacu gikeneye urwaruka rufise umutima wo kugikorera, gukingira umwasi no giteza imbere. Ukunda igihugu niwo muheto wa mbere intwaramiheto yose itegerezwa kwambara. Umuntu ashobora kwiga byinshi akagira ubumenyi bwinshi, ariko adafise umutima wo gukunda igihugu, ivyo byose bimupfako ubusa. Ikindi kintu mukwiye kumenya, ugukunda igihugu si amajambo gusa, n'ibikorwa, kubaha amategeko, gukorana umwete no gushigikira imigambi y'igihugu. Twarabimenyesheje uko ukunda igihugu si ururirimbo, bibonekera mu ngiro. Ukunda igihugu uragishariza. Ukunda igihugu ntiwemera ko kiba igihugu cy'umwanda. Ukunda igihugu ukunda umwene igihugu wacu, ukabona ko ari umuvukanyi. Ukunda igihugu urakunda amategeko yacu. None tubipfuriza rero kuba intwaramiheto ziharanira amahoro, iterambere n'ubutungane kuri bose. Uno munsi no munsi wakanyamuneza, kuko turiko twigina umwimbu. Nico gituma nagomba guhereza ngaha amajambo nsozera nongera gukengurukira ubutumire mwaduhaye bwo kuza guhagararira bino birori. Twongera kandi dushimira indongozi za kaminuza y'Intwaramiheto ISCAM, abigisha bose n'abafasha mu gutunganya imirimo ya misi yose, kukigoro kadasanzwe bagira mu kurosa ubumenyi abanyeshure mu bisata bitandukanye. Ni kuri ayo majambo mbere dusozereye ko dutangaza icese ko twuguruye umwaka w'ivyigwa w'ibihumbi 2025 ushira ibihumbi 2026 muri kaminuza y'Intwaramiheto ISCAM. Ni harambe urwego rwo kwivuna basi mu Burundi, ni harambe kaminuza y'Intwaramiheto ISCAM. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi.